turamaze iminsi tubona impanuka zisubiriza zivuye ku muriro tutabona neza icuva ko n'abawutera, kuko cyane cyane ufatira ku bibanza birimwo abantu benshi udashobora gucutora ubwo nyene uwuteye canke ikiwuteye. Mu gihe nk'icyo ubutegetsi bw'igihugu buraraba bukongera bukumviriza aba nabariya. Rero ubu turumva abarira kuko bahomvye ivyabo, ariko kandi turumva n'abakindaga babakinda ku muvyimba kuko babuze ivyabo. Biratangaje kuko kuva isi y'Uburundi yaremwa n'umurozi ari umurozi, naho yoba ari we yakuroze ntitwari bwumve aho umurundi ahimbagwa iyo mugenzi we ahomvye ivyiwe. Ivyo bikaba vyerekana ko hakiriho mu Burundi abagifise umutima mubi ku gihugu. Novuga mbere ko mwene abo bari bamwe b'ibipfamutima bapfuye bagenda. Ariko ico duhimbagwa ko nuko abarundi benshi kiretse abo nyene baharorirwa ku ntoki, abandi bose barafatanye mu nda mu mpande zose z'igihugu. Umutekano w'igihugu uracungerewe biciye kuri ya nyabune twubaka, aho umwenegihugu wese ahamagarirwa gucungera umutekano, yaba indongozi canke n'abarongowe. Mu bisanzwe mu bihe nk'ibi turiko turategura amatora, siko vyamye ko abantu baba batekanye bari ku kivi. Mbere turibaza uwo mwumvikano uhari muri iki gihe ko ari wowe butuma basesa nkuyoze bagira ishari n'inzigo, arico gituma bakinda ku muvyimba ubuhomvye ivyiwe. Ariko naho biruko rero twebwe turabandanya tuja inama kugira ngo ntihagire ikidutandukanya muri iki gihe. Tuguma tuganira hamwe n'imigambwe hamwe n'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike kugira ngo twese hamwe dutegura amatora atagira kanenge, kubera twabonye yuko iyo amatora ageze ari usanga imitima ya bamwe bamwe ija mu kirere. Ariko biradushimisha yuko dutekanye twese kandi tuguma ku kivi, turiko turaganira nabo ivy'amatora vyega. Muri iki gihe rero tubona ayo masanganya avuye ku muriro, tukumva n'abadukindaga, turibaza igituma badukinda ku muvyimba, tugasanga ni babandi nyene bamwe baduta mu kaga mu 2015, n'ubu bakaba indoto yabo ari uko bobona igihugu caguye mu manga, mu gihe twebwe natwe turota tubona igihugu cogoroye, igihugu casivye imanga. Turibaza rero ico babigirira, tukabona neza ko ari shari y'urukundo ubutegetsi bw'igihugu bukunda abenegihugu. Mukaba muzi ko umuntu atengatiye mu bisanzwe ntatamba nabi, kuko ivyo afise vyo mukorokana. Abarundi rero uno munsi barakamwa ku mu mpuzu, barafise ivyo batengatiye. Nico gituma n'abaronda kugira nabi Uburundi babura uwo bokoresha. Nta kindi rero gituma banezerwa nuko abenegihugu bahomvye atari urwo rukundo rumeze nka rumwe Yozefu yakundwa na se hanyuma agaca yankwa na bene wabo. Natwe rero tubimenye yuko ku kuntu gufatana mu nda hagati y'abenegihugu n'ubutegetsi bw'igihugu ntibibura abo bitera ishari, bakanezerwa rero y'abenegihugu bamerewe nabi. None rero
abo abenegihugu nabo bakindaga kubera twubatse Rukristo hagati y'inzego z'igihugu n'abenegihugu, abo no kuguma tubaremesha tubagarukana ku murongo. Ariko naho rero biruko tubandanya dukora kandi turondera imyugariro yose kugira ngo ntihagire abaduca mu ryahumye. Nico gituma kuri uyu munsi dukoranije inama y'umutekano kugira ngo dusuzumire hamwe ibitera izo mpanuka, ndetse turabire hamwe ko tudashobora kubona nabo izo mpanuka zivako, ndetse turabe n'imyanzuro twofata kugira ngo duhagarike izo mpanuka. Dutegerezwa rero gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo izo mpanuka zihagarare. Twakoranye rero kugira ngo twige ico kibazo, kandi ndabashimira ko mwitavye iyi nama, nkabipfuriza n'ibikorwa vyiza biza gushika ku ngingo nziza zishobora gutuma twese hamwe turwanya ibiza bivuye ku muriro. Imana ibahezagire mwese. Diaspora irasinzira.